haya basi. Yamara rero turasoma ibyo mwandika mw'abantu. Dennis Guantambara Productions. Mwaravuze ngo urabanga ibyo bintu byo gufata filimi iri mu Kirundi mukayishira mu Kirundi kandi iba ari bikivyo. Koko si ibyo murabyumva namwe. Ariko niyo mpamvu uyu munsi nahisemo rero kuboneka aho batariko baravuga. Aho batavuga ndavuga. Aho bavuga nihorire. Kugira ngo bikomeze biryohe. Uko nubundi nta Kirundi wosobanura bugiye biba bizwi murabyumva namwe. Sivyo? Kashaba bampaye akazi ndakanye bana. Movic Pro. Bagiye bakurikirana Mr ni benshi. Akabakise ngo ni inzira y'urupfu. Umuntu ni gute aca mu nzira y'urupfu. Episode ni iya mbere mw'abantu mwe. Abagiye bakoramo bose umwe si babiri. Aha, ino nshuro n'abana turaje tubabone. Batoto badogo cyangwa nsobanure mu Giswahili sho bijyo mbere. Aho bureka shire mu Giswahili. Sio sawa. Kugira ngo community y'abaswahili yumve nayo. Ami. Shinga kora amasinema gusa. Bijwe murabito. Here mu rugo abana kura aba filime nje kintu bashira imbere cyane. Nawe babito. Ako onikiga. Bana bari gukora ndetse baraba filime yingeso y'amarasi nziza byo kora filime kwa abantu ya. Ndabire nabari. Okay, kare munyere ko muto. Ande basoma kuyitamasha. Ni Guantambara suko bibona. Oya. Kimwe ngaha. Ariko Dennis sha. Kimwe ngaha. Abantu butegereza kubakurikirana umenye ngo bariko bariga gute amasomo aragenda ntagenda. Uko baramaje. Tumara mashina. Kimwe hanyene. Tangiye kwigisha baranyene nk'umuntu mwiza nyine. Aniwe. Chef. Ngari. Ntituzi nimba ari abana be nimba ari mukuru wabo uburaje bimenye mukanya. Batutu. Sa. Mama Abi. Sa. Ubazane two kujya abana murabona mengo. Ntibacangambutse. Babazane shakukina agapira. Ko biri kose n'umuvyeyi zana agapira ngaha muvyeyi zana. Nawe turakina. Shey. Namwe Ami karibu ufungura shebe y'abacara. Muratko namenyere kwicara. Aha numugabo mu rugo. Fise umugore n'abana sha. Wigenda wicare hari urikora. Abari ku gafilime niki bakurikirana ivy'urugo nyine niki. Basi nje ngaha imiraro aje haga. Nije nabivyaranye tubasangira. Nushaka kushira ndumwana mukuru. Basi rero jere icumwaro. Yo, naje nitwari. Ashe sivyiza. Bana mu rugo barakunzwe. Kabisa kwitamba Reka basi nsomo y'umukobwa wawe nzobanda gusoma. Shidiri cyashapura. Cyashapura. Bisigura rero niwe mushabisiga ofiseri. Ndagucamwo nakagashirika. Shidi y'abarundi. Ukundi yo gwagiyoshesha. Oya. Ibaze ko abahinga bakubwira ngo y'urukundo. Urukundo hari amafaranga hari. Bigiye amafaranga akomeza urukundo nimo utanabizi. Gawe. Umviriza. Ariko iyo bukene bwinjiye buciye umuryango. Urukundo rusohoka ruciye mu madirisha. Zamufungure. Iyo gahunda y'ubuzima. Gendo bitwaye mwahaze dukina agapira. Ashireka nibikumutiriza abana amidatora ikiyiko urajura mugabura mutwe wawe suko shibira je mu gikoni suko. Sawa. Amapenzi mu rugo arahari. Nta probleme umugabo yubaha umugore akubaha umugabo bagakundana. Gahunda ni fresh. Dukina agapira. Abana bitabeho niki. Agapira karakinwa. Muri make ibintu byose n'ubutama. Barataguceza. Cyumvira igiswahili ngo bashaka gukina. None mbonye ibyo nsobanura. Genda rushegera kuko je mu buki. Atwara twatwikinira n'aya mazi. N'aba bana bawe. Ngenda nyoye. Shengoja basi. Oya reka. Oya ndakumesha mwijo. Ninjira nga dukine ne tia uya nawe mu rugo biraryoshe bijya nta kibazo. nawe
ivyo umugabo yirirwamo nimba bagiye ku kazi nimba atakaza agira ntumbaze igihe umugabo ari yirirwa bitanyaye yarakubira ngo ibisamaza abana vyiriza abagabo kuzuba ehe ngabo ehe ngabo wewe twagutsinze Hamida muze kuryama ningoga Pege baviza ko bana baryama kugira ngo abana bakure bige basaba ko baryama sheri tureka rero ibyo ingosho gabuye kuhereza abana amata bakongera kandi bakanaryama nico kintu cya mbere sheri bavuye ifyu umugabo bituma bakura bakabarebare bikajyo ariko mutabigenje ko monjere birabakomerana ndabire na abukurusa Bujumbura City buri munsi burya niho bibera ku batahazi naho bakumbiye kuhaza manuke bibanza bivanye biracyahari amatongo nayo ubuntu bugiye Bujumbura nta muntu barihisha inzu oya baba yo ku buntu kandi aho mwovyizeraga akazi karuzuye sakibura uzwagira akabura abazo telefone Denis Gwantambara azobikurikirana saha n'ibintu z'umatara inayi bagiye mabujumba bari vraiment none matayo mbazo kwanda kubaza ayo mazi uri kurogesha n'imeza bya ibona uri kurogesha bibaza ndabira no nengwa namye yo mu restaurant bukacwa aha usanga abantu baragiye bakagwaragurika jombo anamazi ya mbere binavyo cyanda byoza mpejeje mu amazi ya sawa matayo nyarutsa kuri iki gishira ko amazi ashusha umwana wanje aho umwana yoga n'amazi ashushesha ibaza abaje kwishuri bafunguye sasa barakurika ku rundi ruhande nyuma y'abiri kuba mu rugo twabonye rurangwamo umunezero ituze twagarutse ngaha natsuye cyangwa Deni yarimutse barakuba yarimutse baramwirukanye Denire mu bantu baki batariho amafaranga y'inzu turabizi muri Bujumbura bite ukora ngaha musi naheruka ngaha magana yari barabuhinga narora Deni yo bari hari cyane Deni ni hari haraje kumugendera Deni ehe tuzi ngo barapanga umugabo televiziyo ntaka niba atakaza agira ntumbaze yamba ari kuri TV 24/7 yeah sheri kana nica bise nibi ehe none abana bararyama nawe nturyama eske sheri wogia mufise n'umushiro muri sawa maze kubona urugo rumaze kuvyara nkakanga bakicita na sheri na hantu hake cyane bibaho hake cyane shaho kanyoheye numva nyene Professor yagasobanuye yagahanya yagakosoye kanyohe oyarayika munyumvire nama ariko sheri kajya gakobwa kambaye n'utsi ngufera kagumukaraba sheri munyumvire gufuha ariko nawe sheri oya mundabire umukobwa yambaye impuzu ngufi yambaye ikanzu igera ku birenge ngo ni impuzu ngufi kwanza rikise kwanza tuganira ore banzura uhani urugo rupfira uwo mugabo nuko aranyica Tanzania inganiwe wa mbere sheri urumva wewe sheri je ndayizimi umugore akeneye ko muvugana uri kuri televiziyo nawe sheri aronsa abahungu tuzi kuvuga rero mbona ko muzi kuvuga panaje ariko wowe warunyimye nawe umwanya ngomba ko gusubira biti sheri bazi sheri utiriwe ngako na merwa neza mve baba na mama nanjye kubona simerwa udahari simererwa neza sha ukibaza ishuri basaba bitora n'ukuri maze imisi ndaba amakaye yaho ndabaswita ndabona bimeze neza ko rero sheri ndagukanye ji bose hari umuntu ariko arabarondera hanze ninde wamumenye namenye sinzi ko mumwakiye ariko uwo matsasura ni wenze
burya neza uraza hamwe ya bose mu byo wawe ntawe reka kumva umutima rero nabonye sheri genda urabona mukozi nabonye na bino bebwe injije mu maze situgirira urabonye n'uyu mufiro wamwe genda urawo umuntu ntaje genda urawo ariko sheri sivyo kuzurashika ntaco reka kumujya umutima cyo mu ibaze nawe ariko ingo zipfira reka hariho no akimira akimishira sema nawe oya hano akimira urabe filime ego Poro ni wewe kumbe haroje kumugendera bro cyane ewa karibu mutamu karibu asante sana kabisi Rwanda bara karibu mutamu wa ariko abantu b'imyaka muri abana babi ariko uziko muvango muri mukavuga ikirundi mu kirundi yandi buka muri ya filime ya Yesu fungo maze Yesu agenda i Galilaya no kuri ngo aca mu bambuzi none ko mwabirazi abantu b'imyaka muri abana babi rero imyisi mwanka iterambere ry'abandi turabazisha ko mwabiravye bi ugamata mwino misi uratagase akisiga ubukisha yatandukanye amatari kwiyeshe arayimbata arayirukwavu arahiye inkwavu ayo tuzi nayinga inkwavu ya mwamugabo yala nuko je umugore yaraka haje umugabo atangiye kuvugana umugore amajyamo bacira mu ijambo ndamanga ngo twayana kera cyabona umugenzi wanje vrema kandi amukunda cyane beshera hano yamenye kubute oya ubwa mbere none unyumvire ntarako iyo maze kumva umwe kubye ngo hano yahamenye gute bivuze ngo nta mubano mwiza uri hagati y'uyu mugore n'uyu mugabo aje oya ndahamaze igihe nyene yaraza kundaba nta no kumuraba yaga tukaganira warampevye twaherukana kera urabona turi babiri naramaze no kwitorera akantu gakijitwa bararose bro yego kandi ntiwisondetse mu nyumvire nawe oya siniso ubundi yo muri Pakistan kirabujije gushima nyene ikintu usanze mu nzu y'umuntu taraguma canki umugore w'umuntu ekada muri Pakistan ivuze ngo ufisa nziza uri umushitsi tuvuge nk'ubushitse mu nzu ushivuga ngo iyo sani nziza bacha yimanura bakayiguhereza barayimanura da bakayiguka yitaha aho kuno twakwingunga muri maka muvuze uti reka banza kwazi nayikunze mu yindi ubu wewe burya uracyari umusore ko nzirikana mengo wewe ibintu byawe ni hatari Nayashobora no buzima urahitimisha ukamuzananya nakagivyuriye nyene mugasangira ivyo mufise waramaze kumuzana rero kera natanga yamane ko kurabona biga uri umwe nasikuma ari nyene mubaye babiri ikiguma ari nyene muri make ni abahungu bose murongoresha rasyo ni hindu aho mu batanu sinzi yuko make nimbura umwe rasyo yaguma ari yindi nyene mu babiri kabya yindi nyene umva naho hoza nababandi bane bavugwa mu ijambo ry'Imana nta kibazo iguma ari yindi ngaba zakana keza fra ego mu bise bangahe babiri tubazogera muri babiri egaye waduhebwa ariko rero tugendera ninjya twama nyumvira ariko abimanye hanye no mutekera amagariko ariko oya naje nje nafunga na kama sara ndaza kurese sino wa Mungu nawe Mungu sinzi nawe yagiye tumutumira agafa ntacu oya naje nitwamuherekeza turaza kumugurira agafa nagiye ndavyibuza ko igikuru no kuvugana ibicanye n'ibikorwa byo by'iterambere biteza imbere nyene ari nagomba ko tubananya Sheri rero ni musikane gato mbanze ndabe wa muntu ngaho hanze unyumvire nawe gusiga umuntu na sheri bawe umuntu w'umugabo ize mugani hehe filime aje shira ariko n'umutera oya sintebe sa bamusigaye n'umuntu sha sa kumego cegera ubwo abantu twere umugabo agiye aho oya ntabwo wabise ni kubera numvitsiro nari nabivuze genzi ntangora ahubwo ndakubatse ndatambuye ko agiye tuvugane gato nawe unyumvire nawe ariko za nshuti umugabo ko agiye ubunisa reka turayacata canye n'agafaranga bunagafise canke ni vya bindi vyahanye akanotsi agafaranga nzibaza yuko je umugabo wanje namara afise ariko turafise urukundo aho eko barakubwira ngo abagore burya ngo urupfu rwabo ruba ku matwi abagabo nabo ngo ku maso ntango vurugira bikata je ndaryoherewe ubuzima turimo je n'umugabo wanje oya ata amafaranga burya nta nguvu rugugira hamumara nacita ico gihumbi twaguritse arengare tuzacuma urugo bwari bare mwiza ntawe ngwirengarenga friend mu ndabere namwe ariko za nshuti tuzana mu rugo ziri urukundo wanyu muri
ndabise umugambi wotuma murunezererwa ibiyatanga bo nk'icumi unyumvire imigambi itangiye kuza Gambe nzibaza. kandi bakunda imigambi n'imishinga shabo tutarataye igihe n'abagore dama bakenyezi barumva umugambi bakawumvisha abashinga nzibaza ibaze Umbwira wumvizo. adayari umugambi n'umugambi w'ibanga atapfa nawe Sa. ya ngomba kuba nk'umugambi umugambi utuma urugo ruryoha ihitanga bo nk'icumi atwumviye umugambi ariko Mbwira numva. okay uwo mugambi rero shaka ko dukundana aho umugambi w'ururovu Babiri. yes kundana n'umugore w'abana babiri cyane yose nkubeshe jewe turakundana nakubwiye ni episode ya mbere kuri inzira y'urupfu Jesse ndacira umugabo wanje. aya bishoboka kabisa kareka niba namuca inyuma ubukene bwose rimwe ntari bituzubana nabwo uko nyine ariko ntavyo kumuca inyuma shaya barakubesha umugambi ni muto utahura neza nturawumva neza ariko reka ndagusobanurire wumva ivyo ari byo ariko cyenda zo ko uraza kumenyesha basi nta ngorane okay kandagaye gwanje ntacu uraza kumpamagara akanamba burya rero burya umuntu azogwa karimiro kakakira ugacu urema kuba weme biganiro riga ntacu butemeye burya wifu haba hahiye sawa Sa. nizera ko uzamenyesha nziza vuba kandi sivyo cyane Hinga ndabeshero wanje nyamagara imbonye ngo yatevye. gusa akarimiro aragasigaranye ni inzira y'urupfu ntituzi ugiye kuyigaramo ngo ninde nzo mufatara jewe umuti uzoba yewe bana bangushi barakubisha niko nawe tuko pamoja tano kwa tano mu rugo umugabo atari ko yarangiza n'ibiki byamuteye gutahijwa undabire burya ingo ziba zirimo byinshi pe hari utangiye kwidoga umugabo amaze igihe ataha ijoro kandi siko yari asanzwe ameze bivuze ngo hari ikibazo cyabaye tubya nkabikunze ibintu nk'ibyo bijya byama byabaye abantu bagahinduka mu kanya isasi kuko wari ubaza ukababura umugore mu rugo yarusha uyu mugabo yari amenyereye nk'umwana mwiza ataha ku gihe n'iki atangiye kwitahishwa mu ijoro kubumera neza bazokubake neza uraba ndakwinginga nawe ukuntu usigaye meze na mama muzima ndarushe mama urugo rwansi umugabo wanjye twarakundana dukundana cyane ankunda nanjye ndamukunda ariko ubiko biranga iyo byishimiye none nawe rutangwa ruryoshe bikarangira rwose bugiye buhoro buhoro erega mujye kunanye mu ndwi ya mbere mukicyubakana mwitana amazina kandi musanzwe umwe yitwa Deni undi yitwa Alfonsina ariko yagenda mwikoreshwa ko umugabo ari imbere hanabari abagenzi tuzana mu rugo niyo mpamvu nta mugenzi nopfa kuzana mu rugo barakuye umugabo ari imbere azingo baraherekeje kumbe ibintu bari muri zweke muri bweke twagarutse Bujumbura nababwiye Bujumbura bijya kubaho ni ku buntu nta muntu yishura amafaranga abantu mwiruguru mu manuke muze mwihuta ibisa nkababayeho ku buntu ahantu harambiwe urimuka kandi aho ugiye ntawukurisha nta n'ukwangira abakiruguru muri ko murahomba kandi ubwo mwonyizera We yambwiye ko ankunda aho ambwira yuko tumaze gukundana ibintu byose mu rugo byacu nyumvira aba bagore rero ariko riba ibanga ry'iwanje nawe ndambwira ati je mugabo wanje ndamukunda sinumuhemuke ura kumweba yewe ambwira ati ngo yaye ngo nibisanzwe ngo arahiye bisanzwe tunaki umugore amabanga yose yashize hanze mu rugo ibintu nk'ivyo oshe inzira y'urupfu rero namara mari ko sindamukeneye mu rugo karije oya umviriza cyangwa uri kora arakunda rero abagabo rimwe rimwe bro ukenyene nzi hari igihe rero abagabo batizera abagore atarwaganira nk'uko abantu bakuru batizera abana surusi umuzikira ngo ndabizi rega nuko utamukunda gusa ariko uramubeshera mukeneye kandi ngo ugasanga yakubwiye ukuri ukenyene nzi niwe kubwiye iryo jambo ryo kuryamana je yabimbwiye je kuryamana cy'umugore ngo noberwa ndi ku gitanda ngo akeneye kubona ry'amatara nawe wamubona ku matera byose ngo akeneye kumbona ngo meze ukundi kuntu ku matera meze ukundi kuntu kuhe Mugenza- yambaye costume ndetse bavukana nta mugenza murimo sheri ni kinini kucuma ngo yinjire ngo mengo ndiko ndarota ivyo nyene niwe bikubwiye vy'ukuri
jero burya no kumbona no ngamubarabara yagenda arankwega kwega nyikora koreshwa ko ibi nibi yarankwega ibi ni ikariko nziza rero amashamba arashuje mbega basha ni gute twomutora ndakwereka ikintu twikore ikintu bikorera ngo ni iki mwabantu ko umutora ngo bamwereke ikintu bikorera reka rero ndakubwiye dupanga akarere ndamuhungira ndamukorera ikintu azoenda apfa yibuka akavyubaho ndakwereka ikintu mukorera azopfa nyibuka mu buzima bwanje bwose ntazopfe yibagiye muri make ndamukorera ikintu kimukwegere nawe abanza ara usanze nabo bamubeshi agabo nabo banege bapfa kumvira abagore babaho dupange ijya yica sivyo zo mu telefone umubwire yuko nagiye mu Rwanda iyi migambi burya yamaho nze kumubwira ko telefone mugati bige mugabo njagiye mu Rwanda nuze tugire bweke zoke bravo sivyo oza mu mutwe atabindi yasize mu bizo ari ibyo kiretse kuryama navyonyene sivyo kandi arabikeneye ngaho sivyo maze kumubwira ko nagiye mu Rwanda azocaza ndagagoca za kukuraba sivyo abaze kuza kukuraba so atwapanze utora telefone telefone naho uzo kwandika message gusa cyangwa kan telefone cyewe ahantu nzoba ndi twapanze zocanza ndabufata uzogaragaza uburyo bwose none sageze mu rugo telefone akaye mwaka tujya umugore azoribwa umugabo yimanukira nabisa kubesha none shiri cyusanga yamfatiye yo naho aho asanga yamfatiye agafata ku bintu humura ntari wangu uzo mufenta ubanze umbe sinye telefone ho ku telefone cya murumbipe nawe wonye telefone sinzokwitaba zoca mbona ivyo ari imigambi irapanzwe ariko gira ya mafaranga amaruko banze tuyamuko kurabanza abarimyi baje inama yo gutuza inyoni ni nako inyoni zije inama zo gutuza imirima barapanza umugambi inshuri tegereza gufatwa tu tegerezwa bagiye biyamamara bagenzi tuzana mu rugo rege nibo bantu baduhinduka ejo ugasanga abagore bacu barabatwaye bibaho genda biza ahantu haruhande yaho de nabo Bujumbura niyo bantu nimba mutanayizi mukomeze muyimenye n'abanyamahanga bose bayibone haya urugo nugo urabe filimi gahunda zapanzwe uyu baramuhamagaye kurabye neza burya yihagazeho gusumbana deni kurabana gastire ko atari twatwana nyine nibereye nyumbani wangu yo nibereye sans problème sari wazi na kibazo ugenda bibona ukeneze canke vipi sawa ndaje ngira ngo appointment ntiyakunze appointment iyo appointment yari tanzwe kigomba gukurikira baracumva namwe yendi icyo umuntu walahi dini ya Mungu jewe uretse nkwerekesha ni kuyihana kubabura uko niko bugi impongo iba yaburiwe imbere y'uko ipa bikarangira yetoye umutego yonyene nyumbani twana twibere neza nta probleme ntaki tubayeho neza abavye batwitayeho tuba turi kwikinakinira cyane ubwa mbere mbonye gose abana bo muri Afrika cyane iwacu sha banakina basi neza ndabona dena ari kubigeza ku rundi rwego ari kubikura loko abigira international Basha umunsi kazi kabaye kenshi kazi kamubanye umurengera mu rugo banza kora ku rutsinga arabe byari byo mama Adija sha abamagara kango turanyita ngwana be ndabamagara kango turanyita ibaze uyu mugwa sigata ijoro umugore asigaye yidoga muri iyi minsi ndaza nkamagara ntimita umugabo asigaye afise ikibazo nawe arondera uduhamvu bo ni impamvu
ziba ari nini z'abantu duto n'uduhamvu nyine duto twangaho kugira ngo basheho gutuma nyine mushwana kana bya hato na hato nakumvise oya frema nakumvise sheri oya reka nawe usigaye unsuzugura urangaya ukambana ningaza hangara ku muhanda sha nofuma nakujya amagufa niyo yondema mu nda atuma negera nako yofuma mujya amagufa wo kacwo kwereka umugabo amaze gushanga shi wiriwe gute hano abana bari bafunguye bana byose babirangije muvyeyi hari umugabo agera mu rugo bana bakikanga n'umugore akumva imenga ataye amahoro akayatakaza nyine ariko mu gihe agiye umugore akanezerwa babaho nabo notsi byombo urumva byose urinda kubikora kuranza namaze gushika ibibazo ni gute uyumvira koze ivyumba ari uko nshise sha ndakubwira nk'umukozi ariko ntiwemere ayo ufise nama kasa nabo aho okay umukozi ni wataru umviretse akazi dufise no sikesho ugatsa ahubwo ngo umukozi nyumvire ese yeva ukavuga rero akazi si kenshi ni gake urumva gakore wenyene ntavyo bakoze ngana rakoze nabyo biremewe okay turekane neza idini yacu twemerewe nabyo biremewe kongera nk'abiri canke batanu nigakurikirana idini yacu twemerewe ikintu cyitwemerera uca witwara nabi ukakora nabi umva uri tayari ya niyo bifata uko ndamuronde nibakomeza kwitwara ku mugore ndamuzana filime sha nibakomeza kwitwara ku mugore ndabana je nkubesha waraye ni ya Mungu ndarondera undi mugore mu idini gacira bitwemera mugabo nta kibazo bivuze ko kuzana ariko abagore bazi kumva ibintu kare koko n'abagore bakena aho buri umuyisilamu canke nde ubwira ngo zana umugore hama ngo nta kibazo ngo zana bagaye twavuga none ngo iki no musisi wa diri tuyikora ya diri n'uyu munsi rero gahunda zikurikirana wa mungu sivyo uvuza rero jewe gira fati bag si nigire hariya akariya kabare kahariya amanze nteramire ko gatora hajya hiye fati bag umugabo agenda ukabare umugabo wundi aza mugenzi wiwe yigira ngo agiye ko hari ibintu birangira gahunda zikurikiranye nawe bamuhamagara diritezo kugwa neza cyane wamuho neka abagabo bama bahimukiwe buri munsi batazi ngo byagenze gute kumbe barapangiwe abana habari oya bazamufatiyemo yari agaca afata ku bintu yo mara kumwira abo naho kijana rega ndi kuvuga igihugu niki igikaritsiye nako mwihangana nziza ivyo kuryama abana ntacyo n'abana bo mubutsa wewe icuza gukora uraza kumpa sinye kuri telefone ibibazo umwe kwisinya kuri ubu se umugabo ashize agacamo aka telefone ucamenya diri ngene zimeze akajya bada kuri zokezo kesha niho umenya ko atamikina basura yakuru uziga muri ko murapanga no munsi amaso ndayanokora jewe wereka eka gaho nawe ndakora nibaze ko umugore agiye guteranya abagenzi ariko je mbanze ntori bege iwe bisivyo rero bisivyo Sigenda atinya ko yabafatira mu cyumba n'ukuri. Oya niyo gufatira ushaje. Agufatira nka. Zokuba byasha nawe uragira ngo shano. Sheri jisano ndako nayo nohera kundi. Reka ahubwo tugirana n'ingoga. Sivyo? Bigishushe. Reka ndabibega. Amaguru atarakora hasi. Amezi atatu arahetse. Uyu naye mu rugo. Umugabo ataha bukeye cyangwa atasamye amezi atatu ari kubisi baze amezi atatu umugabo ataha nzokamara imbaho gushika atari hejuru ya saa 8 je kera ndiyo ndana ntwe dukundana umugabo undari nuko bigenderega mutwara mukundanye mwitana amazina niba mwitwa Shumireta undi akitwa Oganigwe ugasanga rimwe ntimuri kwitana ayo mazina urumva za Sheri darling honey bee sinziki sweet darling mugabo nyuma y'igihe ayo mazina agahinduka ugasanga harahiye niko kuri ku rukundo rero rw'iyi minsi niyo mpamvu je sinkunda nabuye kondana sivyo nibi je nkunda Imana amafaranga mana kubereke aho mpindura ubuzima y'abantu bari mu bibazo bugiye batangura kwambaza Imana ariko ata problème zihari baba bari fresh nta problem umugabo bapanze diri n'umugore
ariko badiru yapanzwe rero urumva nta bindi. Ego boss. Oya nibi. Pani. Umukozi warahari nta problem. Umugabo na n'amasoksi yambara we. Hehe. Bigishushe. N'ikindi gihesha. Abakozi nibo bakurikirana buri kimwe n'iki. Uzi ko ngiye kurondera umukozi we. Turasubiye. Niko. Sawa dogo. Diru yapanzwe. Tabire nawe uko abagabo dukubitirwa mu gafuko. Ubu so umugabo yoza. We, allo? Ego? We, cheneza yogo mpinyisho nziza. Nyishu. Yimirira. Ndi umwe Ndijenya. nishe umugabo yagiye. Irungu ryanyisha umugabo hayikwapa. Kabisa numva kabisa. Nashushe. Hari irungu n'abana bararyamye. Ibaze. Ugiye muri kurubu nyene. Nari nyene nze muri Mariyo. Aho. Oya ntumbarire. Reka nawe. Yagiye mu Rwanda. Umugabo yagiye mu Rwanda. Ubu uri wenyene. Toto moja. Nose nkubere. Kurira kwisha. Kanze kuri kumara ariko. Mu mwanya muto. Nzoba ndakumenetse. Ndahasesekaye. Ni Sawa rero nyaruka. nihuta hubwo. Iminota ingahe? Ehe. Sawa nanje usanga muri saro kabisa nditaya. Sanga nicaye ndi kamirigado. None bijya n'ingorane. Yari problem kubigwase. Bijya bizo turavugana neza. Hello. Okay. Bigaze ngagiye guhana kwabiza urumva? Tujye kubikurikirana kandi afise umugwe nawe n'ikimetemete mu rugo nta kibazo na kimwe. Iyo ubashiye akara bafise isuku n'isura mugabo ndabiragiye ku bandi. Ndababwira kumva byarabananiye ariko nta kundi iyi filime nitabumvisha muzopfa mutumvise tu mu ndabire barakubira ngo ubu wabuye abonwa n'uhagaze nazi twayoya zijya singombwa pe umugabo agiye atagwiyambise aho genda mu mutwe utayindi gahunda irimo kiretse iyo imwe yonyene yo gukosora niyo gahunda imutwesha agiye gukosora ajya gukosora shana ubundi ni hahandi pole umugabo ari kugendagwa n'ukuri mu ndabire ari kugendagwa kubera barakubeshesha ari kugendagwa ngiye guhana jewe nta mikino nk'umunyabyaha wese uko bimera ari kugenda yigwako kubwa amahirwe yarahageze mungu baba ngiye kwica umuntu umugabo ntiyagiye mu Rwanda muretse nkwereke genda yububa umukozi ari mu rugo ariko arakora akazi ashinze umukozi abona umugabo ariko ashobora polisi uroraje urinde odi ibirato azi ko umugabo adahari nyine n'ubundi ni hahandi ari mu Rwanda karibu zagiye kwa bidagretse muri make karibu sivyo uranyaruka umugabo ari guhema insigane nta kibazo aragiye mugira ngo ni imikino ugasanga biri seri ariko mbonye ibiki undi twateye imbere muri filime baby urumva aje imodoka kwanje sinayizanye kubera umpamagaye umukozi uri kuri kuyoza ndategera ni moto ndayibura ndategera na pajaje taxi yose biranga taxi n'indege ari kuza nkayibura allo ndagufasha shaka urupfagenda buhoro ariko nari Chérie baby ariko ya n'umwana humura bamfashe naho ntawe ugufata umugabo ari mu Rwanda bugeragiye sivyo kankwiyere kuri pokoko barega n'ibintu bisanzwe icyumviro niki pindi byose bijya sivyo ariko so urumva umugore yakubwiye ngo oya ndakwiyame niki ejo yo hindura ivyumviro ugacuza wihuta mwa bantu bamukwiye kwitonda ariko shirangabire cina satano Ndiko ngira ubwoba bwo gusa yagiye ubwoba bwa fake gusa ari mu Rwanda
twigende ariko banza ureke yoho ngiye gukosora rero natazi cewe ariko uyu mugore nawe mbona imenga ni professionnel hello mwibanga rikomeye abanza arasohoka nico gihe ngo telefone tamakenga uragira ngaho bugowe nk'umuntu w'umugabo ntabwiye ngo bugira nyaruka yashitse turi mu kazi kose ihute ibaze umugabo ariko arakumva nga yo kwabiza amakofa akavangaho yiruka asubirayo turabe rero amakari ya Dennis gwa ntambara tubira ngo n'umusarazura umuntu igisho turabe ko imvuga ariyo ngiro sha hari igihe umuntu yirarira ugasanga nawe ubwiwe ntanyaye Bujumbura ni yari kumwe ari muzi ngo nibiki okay umugabo yajibabi atagwiyambitse sinzi ko avuye mu Rwanda bunyene we boss yamaze kuhagera bari mu cyumba humura ndabizi wangu ndabizi tugire bataragira abanzu rekera ntibihute nawe oya humura mbegi uyice no kuvuga nshinga utugema basikuri yeah hari kwibira ngo ujye gufata umugabo gasanga gusumba inguvu akagukubitana n'umugore none akisohokera akagenda vyama vyaba basi urese uko odi bini bikisi ariko wombwira ngo je nagushima utamfatanya amagorane bagaye mu cyumba cy'umwana harahiye kubera ikidodora amasaha ntunyugururi ibaze umugabo araje ndiko na dodora yo ashaka kanyugururi undabire nawe filime harahiye abana bari hehe abana bari none bisigwa kutonyugururi ibaze nabakigisha umugore n'umugabo bose nabateka abayisikoro umwana araryame hano nako ndagira neza imatira ibindi wana ko ndasasa usasa reka ndabimaterese imaterese gafize umushatsi mbesa amaraso nagutarukira ndagufasha hey urinde we Kaporo wewe mbesire bunyuru ndisha umuntu wewe undabira ibara ku gitanda cy'wanje ibaze wewe narinje nyine kumufasha kuyisora imatera imusora imatera uninde mbarira umugenzi wanje uyuhe mugenzi wanje buryamana yaraje kuryama nga ibaze aha murugo we ndakubaga hasi iyo bakubwiye iyo ufatiwe mu manyanga nka igisoma cyangwa umuntu acinye mu wundi iyo ufashwe inguvu zirahera uyu ni rimwe kabiri gatatu kundabi iyahuye ku mwana shamna nayo umugore wawe shiramwo inamba y'umugore hamagara umugore ndabirangiza cyane ndagucumita ariko uri inshuti yawe makaki mvuze ngo kompoza nomero kompoza namba za wife sha urabona kirafashwe nina mu telefone nyarutse yihuta ahubwo bigishushe zishira arafashwe umugore kwitwingira gahunda irazo uyakiraho umugore wiwe abana baraho nta probleme nabo nyine barampevye ntibakiza kungendera muri iyi minsi burya kwishuri umwe yiga mu gitondo undi yiga ku mugoroba aho abagore bari bagira ibiganiro biba bihari rendera gato nita hano yego uvuze ngo iki oya reka wabaye iki ariko shabigenze bite ntiyakubwiye ntiyabimbwiye ibyo ari byo hano yanjye merekeza nje kuraba ibyo ari byo barahamagawe mwihute muze mutagwiyambitse bagiye bihuta umugabo yafashwe ayaya umugabo yafashwe tayari ari mutuntu abo narizi ngo arakaze narizi ngo aza kumwakiza amakofi kumbe nawe n'umunyamajambo ayaya arampemukiye narizi ngo arazura umuntu ugisha undabire nawe vayo fokama ibaze umuntu ukimuzana muri saro honye niba biheze ntari kiba gisigaye buke fokama ese wohora umuntu isaro saro nyene ego kwe nokubwira ati giye nari niciye muri saro nari nje kumuraba ndamubura none gashahu sigaye mugwa saro kwicara muri saro mujane he
musubira telefone mujane hehe reka tujane mujana iyi mbesire cyo muza kwigirisha ngaho babizinanye ko babiri babizinanye ko namutelefone umviriza ndabiri umugore ari kwigira nko mego nta kinazi yamara gahunda ari yapanzwe neza umutekano ntangere zari mbugita nkurike urabona nta nisoni ndakuzirike kwanza franga nta mahefisi naranagendanye kurakabona ari ndi umugore wawe gusaza oya boss ndafise amafaranga ndi umugore wawe aze gusa ngenda kwereka oya boss mbabarira ubu ntakiri inshuti ahubwo ni boss umviriza ndagucisha imbugita ku rutugu shawe jewe nawe ubu turi kumegera nta by'ubugenzi nta by'iki nta n'amazina ntuzi sindakuzi su nyamanza funga cyangwa ndakubagira ibikona sha ibi myaka ubuhemu bwanyu twarabumenye umugore we gahunda arayizi yose ijambo kurindi uko niko ibara rigwa mu bantu ugasanga harahiye aya basi ibintu wandika sivyo kandi ubyandika kubinoze zane yakaramu nkwereke aho urandika ugasinya yamara wasinya arasinyura rega ukibigira ko nta guhohotera wae handika ibyo wandika umviriza ngiye kukubwira ibintu wandika kandi utabyanditse uragowe sinyira n'umugore waza bisinyira ntuva ngaha uranyumva andika ngo ki boss ngira ibyo nandika basi andika ati andika uti rero jewe prote atako nemeye iyo ni mukunda gucinya abantu babandi nemeye andika gusinyira kubera igitsina nyarutsa ihute sha canke ndakubaga gusinyira ijya modoka aho imodoka iragiye ariko shefu mvuze ngo iki imodoka tugire basi impene tugire impene y'iki kintu bimene na ikimodoka karabaje yanje imodoka iragiye wallahi dini ya Mungu mu bwoko bwa TI aho kubisinyira umugari mu nyungu banzwire Deni Gwantambara iri mu bwoko bwa TI Deni Gwantambara ndayisinyiye Deni Gwantambara ndayisinyiye Deninde Gwantambara imodoka iragiye karabaye turumvikanye uyu munsi rero yuko yigenze te nta deni ribayemo nabyideni sha kugenda burundu sha abantu ndabahanura kumva byarabananiye andika ati ndamusinyiye ibara rigiye kugwa harangana gute vuga amahe vuga amambese vuga amahe amakofi yo mu mutwe nyako bariko nyarutabwiye ni nk'imiliyoni 30 gusa she 30 miliyoni ndamusinyiye rero miliyoni 25 aramugabanirije tuzonyene umviriza we nizo ndazisigaje ko yojya muryango wawe 30 zibaye 25 atugiye gutunga turakiza ariko uzi ko bashura ko ari umukene akavyuka tuze kubera akantu kamwe konyene sawa ariko ibintu muzo bigerageza nimba muri umugabo n'umugore nibi ariko muzosanga muri kumakenera ku mugabo asumba inguvu akabakubitira hamwe n'umugore agaca mugiya muri aho aho umugabo uraho niyo umenya ko atamikina si bose bihira 50 boss ni nyinshi oya kwanza sheki iri hehe tubwire umugore wayinzanye bwira umugore azanye sheki vuze cyane ndagucintukisha amanda kwereka kankwereke mujinga sa karabaye sheki iri umugabo wanje afise ubwenge allo boss yego nyaruka uce ngaho mu Kamenge cya Mukamenge iminota 5 gusa yonyene ucuza ngaho mu Cibitoke kujya kabiri inomero 38 ucuza ndakwereka ikintu dukora ikintu dukurikirana unyaruke cyane vuba bigishusha hu kashiki urabona sawa unyaruke haro bigiye gukomerana haro bigiye gukomerana mwabantu film haya basi
umugore aje atagwiyambitse vuba vuba nico gihe ngo bakurikirane gahunda bashinzwe ariko batubwiye ngo twihute kesikira niki kiri baje biruka barabe ivyari byo ariko byagenze gute mwa abantu baje bihuta niki kiri ariko turaja ni hihi turinjira uhe muryango mwa abantu turinjira na uhe muryango uko biri kose na dukatire ngase byo ibyo bintu mukunda kwigirisha mwa abantu bamubwira ko babantu ari bo baje so kuraba baba ko ari bo bajesha tumenye ivyari byo kiraho bihaje kuraba neza umugore karibu yemwe murahawe ikaze ngena barabuye nawe ame ngo mufise iki niki umugore ari umubonye umugabo ari hasi ariko nibiki wishe umuntu mwishure nibiki gapari mwishure we mvuze ngo iki musubize mvuze ngo iki mubwira aha mubwira yansa mvuze ngo iki byashitse mama urazi ko wari umugenzi wanje madame wiwe yambwiye ko yagiye mu Rwanda ashambwira yungurira mwishinze kumusanga nza kumuteramisha ushaka ntabyumve cyane ugacana byumve rega rero cyo kumusanga ashambwira ngo ugomba kuruhuka nyene ngo turaruhuka aho cyane nyene turaruhuka kuruhuka umviriza bari kuruhuka koko isukuri mubwiza uko kinda kujomba ikibugita ngahando kiguheremo asinye ngahanyuma itayi none mama nona ko yaciyamfata chifango ndamusinyire cyangwa nyiki soma ngavyo soma ibyo musinya soma ibyo usinya Mr. Poro nemeye ya modoka yanje iri mu bwoko bwa TI aho TI iragiye ni kwa ntambara kwafatanye n'umugore wiwe karabaye tutaraja ariko wa mugabo wasema amakofi yo mu mutwe wambesire y'umugabo uratanga imodoka n'amafaranga ngana uko wowe nta n'isoni mugo sinyereka cyanda bajaniranye mwisi sinye nigi ntirigisohoka umugabo kubera gufata biri mukunda gucana inyuma sherezo ne hari undi yaje ebana twebwe nitwe batwari bo mu ikarisi odi uwo bahamagaye kare mwibuke ivyo ni biki boss washitse nashitse urazi uyu mujama ndamufatiye ku mugore wanje aba bagabo we kagabo nivyo vya imihimbiri imihimbiri burya ndamubwiye asinyire ibintu ndamubwiye umugore we bari katerigiremo ndasinye ndamubwiye ati ngira mpamagara umuntu abanze kwanza gukure kwinyama yike inyama uyu n'umugi w'inyama muri make the vampire giri rundi ngiri anango arindiriye iki yanse gusinya muhubire ko yanse gusinya nkwereke urasinya uwo yasinye umugore we ubwo navuye ko adasinya usinya ngaho vuga ko udasinya aha reka nsinye mbere ko muginye mu inyama no kwanga mpereye uyu wicu yakoze yabonye byakomeye ngo kwanza nkubwire ingo nkubwire hari igihe ntagira inshuti afise ubwenge umva imbere musinyere rindira nzokwereka akantu wese ntangane bweze we musinyire nzokwereka akantu tuzokora humura ivyo navyo we musinyire ibisigaye nzokwereka tubigenze sinya bigishushe nonga ku modoka cyana ku modoka shatu gire vuba umugore ni gusinya yaraje arasinya ku modoka hamwe na 25 atanzwe tayari gahunda ubu zirimo neza cyane nyaruka twara umugabo wawe twara imbesire y'umugabo shagenda cyane inyuma nta niki turayatsindiye turayari yana amafaranga haragiye kabisa twabinogeje kabisa mwana sivyo ubu bihagaze neza aha barangije gahunda ukamenya ngo filime barakurika de hatu Africa Burundi inyuma yo kubura kimwe cyarangiye bari isokeye bari imanukira ubagone sige murazumva nawe abana amafaranga harariwe
kizokaca ndakuyagisha ubundi nyene kirya gihungu cyari cyasariye ku mugore wanje cyasaze hahi igira iki ujya ndamukorera akantu caramutse tumutega agatego agatego kandi karangiye gafashe inzu reka ndayihoze kubera umuryango ntupfe nabi erega ndafise umutima sivyo ugira umuntu w'umuvyeyi nawe ufise abana unyumvire mwana ngo yakoze akano kubengero kwa gicuti kuba yamurekeye inzu byaya afise abana ayaya nagiye barakana bagaba nk'aba bakwiye ibihano kuko batari abantu beza muri make bwanavuga bakwiye guhanwa kugira ngo nikomeze yibe umunoni badahanye cyo bari kibazo rega goroba ndazi mu kanya canza kurotira sivyo goroba wewe ndaza gutora tuyage neza twicaye tubinoganza tubikurikirane nta kibazo rego nshuti yanje humura yamara abantu bavuze ngo wewe musigire nta kibazo nzukuri akantu tuzokora ama tubikurikirane humura azokora iki umugore filime byacu ni biteba burya wagwa bivuze ngo mugaba amafaranga asigaye afise kivu 25 miliyoni sha ije ku munsi umutayakorera utayaruhiye utemo n'agatiya ikaraho nyene uzorugenderamo nyene wikiza indugumba wikiza ndetse n'iki n'imvura umutaka ugenda muri make bawumva ari biki zanya amazi ninkweresha zana amazi ninkweresha ibindi byose biraza nyuma Cheri nawe uravugana kana shaka mano munsi umugore yovura ko intungane mugabo minsi n'ukabona atabutungane bwiwe nawe ugasanga naho harabandi bagikurikirana ni kuvuga igikaritiye igire hanze kina n'abandi ba amafaranga bayakenyereye ko urabe eba hari hahiye kabisa hari hatokombeye pe umugabo yakanguye mugenzi we kubera idiri ubuzima bw'afu mu mwiyamati mugenzi biri kura kwanda bizi muva inyuma sinkeneye kuguhombya genda ngende mugabo mu ndahabira ivyo yagiye mu mugabo ari umuryango w'abandi bivuze ngo uwamuhemukiye utamuhemukiye bose baguye mu mporero kuvuga umugore n'umugabo hari anye ya mugore twarabaye n'intungane iyi ni inzira y'urupfu umugabo episode ya mbere ujya kwera mwanya wateze kunyugururi yihanze inyuma y'urugi naratinze ndagira n'ubwo wanabakati no baramubaze kumurya yarazi ko bamuriye umugore tayari sha abe yarafise ubwoba ibaziye bari ngagarisha umugabo akatabona cyufuka maho wa mujinga we nkwereka ituntu nikorera akakuzirika neza yipowe aho wonya baraho kuzirika umugore agacamo kurikirana uri kuraba niho wicwa n'agahinduka ukabona n'ibyo uvuga hari imikino bigoye gukina muri iyi imikino usanga ari dangerous ure mifatse ko muri mugabo arajofte none hajya wibaza yuko urufaranga yayikuruza oya bana igihe twari ngaho nyene ujya mugore wiwe urabona ko yananye ngo ntasinye iyo nta telefone ujya mu byabo ntiyari kuyatanga ujya mugore ntari no gusinya bonga ngaja iseye mugeze nawe mwamenye ngo tujya kauka kujya yigira umuntu wa seriye yakigira umuntu wa dance so ni mubamwe barabara yamuhakije ngo yakubiswe byaswe yakijwe n'inkuba mu muhanda vraiment kandi gusa gikiri cyananga ufise umugore nka wewe bije bintu wakoze ubwo tworonka uwe ibaze ngo tworonka undi mugore uratanguye ubega ibintu wakoze ngo urakaoka ahubwo tworonka undi mugore ameze nkawe unyumvire amafaranga yaje mu rugo ari menshi burya ubukene nivyo ari giye bukene mu bwihanganira muri umugabo n'umugore ariko amafaranga yari yaje ari menshi ari giye umugabo atanga gusuzugura umugore agatangura kubona ko atanyaye atangiye kugendera muri twa tubere tuzivye akabona abakobwa bambaye utuntu twe uduhenereza atangura kubona ko umugore atagezweho niba utangura kwimvira ivyo wakoze ngo nibiki yoza abe filime ufate tuyigurishe tukabasiginze bagurisha imodoka baguriye niyo gahunda ihari kandi ko ntukomeza kugendera muri imodoka n'igihe cyose usanga umugabo akurogesheje iyi myaka urabazi cyangishira imurage maratari ko twogura ahantu bagurishe tukugura hanze aya tuzoyajya amayero kuye mwabijya tugura amaya parasera urumva numvira umugabo w'ubwenge butari bwinshi cyane wamahera ukuye muri bijya bintu rero nta paresero yaguramo ahubwo uragenda ukayajya yose ukayamara ubu ufise umugambi wo kungana n'isi cyane
Filime ngaho ongwa maragwa mayenkare ibiki byaho uribagiye wowe ubuzima twari turimo wewe ibaze ahubwo nagira turu ngo amaragu ngo amayenkare amajale ukive nibiki shaje uribagiye la tutubayimo je nawe ubu buzima atari bwiza cyane ariko raba miliyoni none miliyoni 25 vraiment naho twahagura mugabo mugeje icyambere tugere tabura amahera neza ndamusoka ndagura impuzu ibaze imigambi iri kugura impuzu babagabo ntuzewe nukuri kwimana aho ndubabwira ngo muri yo channel mukore subscribe bigishushe bantu sivyo ayefura habona babona aho hano handitse subscribe ehe subscribe nukuri kwimana cyonda tukubita na jeme subscribe jeme ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye baje nukuri tuba twitanze namwe nimubwire tuba twitanze bano bimana rega muze mutugerageza baze mushira ko subscribe iratubumba kandi iratujyohera sivyo mu gifaransa ni sabone subscribe iki baje iyabone kuri chaîne basi ya Dines Rwantambara sivyo anze basha muzo bamukoze bavye subscribe baze umukene ko arabinginga ntimuvyumve muri abantu babi rero mwebwe mutugeragereze basi